Imana iguhezagire ufashe kano kanya kugira ngo ukurikirane kino kiganiro ya Sheikh NIYONIZIGIYE. Ngira mbandanye mvuga ku ijambo ryo guhinduka mu ngeso zacu nk'abigishwa ba Kristo, nka kimwe mu vy'Imana twiteze ko Imana iraduha agakiza ikatwakira uko turi, itarindiriye ko tubanza gutungana, ikabikora ku bw'ubuntu bwayo gusa, ariko imaze kudushikana muri uwo mugambi w'agakiza iraheze ikavuga ngo ndashaka ko muhinduka, ndashaka ko ingeso zanyu ziba ingeso zikwiranye n'umuhamagaro w'agakiza nabahaye. Naravuze mu kiganiro c'imbere y'iki yuko ivyo bidusaba guhinduka mu bwenge, ndavuze cane cane kuvyo twizera nk'ukuri rwa rufatangane rw'ivyizerwa, système de valeurs, muvyo twiyumvira, kugira ngo duhindutse mu bwenge maze navyo biheze bihereze ibikorwa, kuko uwemera ko kwiba ari ibintu bisanzwe azokwiba nyene, ariko iyo umuntu yamaze kuvyakira ko ari ikintu kizira, ivyo biramuha ubushobozi bwo kwirinda kwiba. Muri ico kiganiro carenganye, kandi nk'uko amajambo mpejeje kuvuga avyerekana, narerekanye cane uruhara rwacu nk'abakristo. Imana irashaka ko duhinduka kandi irafise ivyo idusaba. Tudasoma ijambo ryayo ngo ritwigishe, riduhanure, ridukosore, nk'uko tubibona mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo 3:16, ntituzohinduka. Umuntu arashobora kugumana ubwenge buganjwe n'ivyipfuzo bidashobotse n'ivyiyumviro bitari vyo, kandi ari umukiristo, kubera yabaye umunebwe, atahaye ubwenge bwiwe ijambo ngo ribukosore rikuremwo ibitari vyo. Muri kino kiganiro rero ndaza kuvuga ku ruhande rw'Imana muri uku guhinduka kw'ingeso zacu. Turasoma mu Baroma igice ca 6 duhereye ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 4. Haravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera, twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamwo gute? Canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo Yesu twabatirijwe mu rupfu rwiwe? None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, kuba ariko natwe tugendana ubugingo bushasha. Muri iri jambo Imana iriko iravuga ngo gukizwa kubw'ubuntu ntibikwiye gutuma twumva ko gucumura ari bisanzwe, kuko nimba Imana yarangiriye ubuntu igihe nakizwa, none ntibizorushiriza noneho kugwira? Ubwo buntu ntibuzorushiriza kugwira ninacumura naramaze gukizwa? Nimba Imana ihariye umuntu yari umwansi wayo, none tumaze kuba inshuti zayo niho vyoyinanira kuduharira? Kwiyumvira gutya bituma umuntu yumva, umukristo yumva gucumura ari bisanzwe, akabifata minenegwe, mbere niyo acumuye akumva umenga ntivyobabaza Imana, kuko ubuntu bwayo bwaramaze kubitwikira vyose. Hariho n'inyigisho zivuga ko Imana yaraduhariye ivyaha twakoze n'ivyo tutarakora, gutyo ukamenga turafise umwidegemvyo wo gucumura, kuko mu vy'ukuri ntituba ducumuye. Ni nk'umuntu yofata ideni kandi ryaramaze kurihwa, ntushobora kumuharura kw'iryo deni. Ariko sivyo, inyishu hano tubona yavuze ngo ivyo bintu ntibikabe, ibi bintu kirazira, birateye n'isoni, kuko Imana ntiyadukijije ngo tubeho ubuzima buyitukisha. Imana ntiyadukijije ngo tubeho tuganzwa n'icaha. Imana yadukijije kugira ngo tubeho tuganzwa no kugororoka. Uku kugororoka nako ni ugukora ibigororotse mu maso y'Imana, ni ukuba abantu bahindutse mu ngeso. Hanyuma umurongo wundi nshaka ko dusoma, ni nawo nza guhagararako muri kino kiganiro, ni mu cete candikiwe umukozi w'Imana yitwa Tito, igice ca 2 guhera ku murongo w'11 gushika ku murongo w'12. Hari amajambo avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n'ukwipfuza ivy'isi, bukatwigisha kwama twitonda, tugororoka, twubaha Imana muri kino gihe. Amajambo meza cane. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse, buhejeje guseruka buzanira abantu bose agakiza.
agakiza ntikagenewe umugwi kanaka w'abantu, ubu buntu bw'Imana ni ubwa twese. Ubu buntu bumaze kuduhesha agakiza rero, ngo buca bukora ikindi gikorwa kigira kabiri, buzanira abantu bose, butwigisha murantunga kwikunkumura ukutubaha Imana, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe. Ubu buntu iruhande yo kutuzanira agakiza, ni nabwo butwigisha kubaha Imana, ni nabwo budushoboza kwiyambura ibidahimbara Imana no gukunda no gukora ibihimbara Imana. Subiye inyuma gato, amajambo ari mu cete ca kabiri canditswe n'intumwa Petero mu gice ca mbere uhereye ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'7, yerekana ko uguhinduka kwacu ari igikorwa cacu. Avuga ngo kubw'ivyo mugira umwete gose, murumva aranashimika ngo ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza mwongere k'ubwenge, ubwenge mwongere k'urukundo. Ntaho yerekana uruhara rw'Imana, ni nk'uko womenga ni ikintu twebwe nyene dutegerezwa gukora, ariko aravuga ngo uwiba nahagarika ivyo bintu, nafata ingingo yo kubireka, agira ingeso nziza, kuko murabizi mu maso y'Imana kwiba n'ingeso mbi, kutiba niyo ngeso nziza ihimbara Imana. Umuntu afise amacakubiri, urwanko, inzigo, ishari, umuntu afise umutima mubi, ivyo bintu nabireke, naba umuntu w'amahoro, naba umuntu aharira, naba umuntu ahezagira abantu, naba umuntu asabira ivyiza abantu. Nico Petero ariko aravuga, fata ingingo wewe nyene ugira ico ukoze. Ariko gukora gutyo vyonyene bishobora kutugwisha mu mutego. Burya nico gituma ari vyiza gusoma Bibiliya mu buryo bwagutse. Umuntu ntama afata akajambo ngaha gusa ngo acagumaho. Bibiliya irimwo ibintu vyinshi, uzoyitahura neza ni wabisoma vyose ukabona ingene bigenda biruzuzanya. Umutego dushobora kugwamwo nuwuhe? Umutego dushobora kugwamwo nukugororoka gufatiye ku bikorwa vyacu, bigaca bivamwo kwirata, kubona ko uruta abandi, ko wewe uri umugororotsi kurusha abandi bantu, ko washizemwo inguvu kurusha abandi, kuri umuhinga kushoboye. Naho dusabwa kugira ico dukoze kugira ngo duhinduke, tuguma dukeneye Imana. Uku guhinduka Imana dushaka ko si igikorwa cacu twenyene gusa, ahandi hoho vyoca bisa na vya bindi vy'abantu, bivanye nuko hari ibintu kanaka amenye, ashobora gufata ingingo agahindura ubuzima bwiwe kandi atazi Imana. Hariho abantu bafise umuco wa discipline, abantu bafise indero, abantu bashobora kwishira ku rutonde, ingeso mbi bahoramwo bakayikura bakayisubiriza n'ingeso nziza, kandi bigashoboka kubera iyo ndero bafise. Dukuyemwo Imana, uguhinduka kwacu guca kumera nk'uko. Ariko nashaka mvuge ko uguhinduka kw'abakristo kuratandukanye cane nuko guhinduka nyene umuntu yigirira we nyene, kuko koko gufise imizi mu gakiza, niho vyose bibanza guhera. Ariko kandi no muri iki gikorwa co guhinduka habamwo uruhara rwacu, hakabamwo n'uruhara rw'Imana. Uguhinduka kwacu Imana itakugizemwo uruhara ntaco kovamwo, naho vyoshika tukabishobora hakagira ikivuyemwo, koca gucurama, kuko guca kudukwegera mu kwirata, mu bwibone no mu gusuzugura abandi. Ibi navyo si ibikorwa vy'umuntu yubaha Imana. Kwirata, ubwibone, gusuzugura ni ibikorwa vya kameremere. Murumva yuko dushobora kumva umenga turiko turahinduka, ariko bikaba biriko bitujana ahubwo mu kwerekana neza na neza akameremere kacu. Nimba usenga ukisonzesha ukabona hari abandi batabishobora nkawe, iyo ukoze ikosa ryo guca uvyirata, kuvuga ko baruta, uba uguye muri uwo mutego. Umenga ntaco Imana yakoze, umenga ntaco Imana yagushoboje, urumva ko uri umuhinga, urumva ko uri umuntu ashoboye kugororoka. Ntavyo dushoboye bantu b'Imana, ubuntu bw'Imana butarimwo. Intumwa Pawulo rero ati, ntibikunda ko tuguma mu vyaha twitwaje ubuntu bw'Imana. Dutegerezwa kugira ico dukoze kugira ngo ingeso zacu zihinduke. Ariko muri uko guhinduka
ntitwigere twibagira yuko navyo tubishobozwa n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bwaraserutse buduhesha agakiza, ariko bumaze kuduhesha agakiza buranatwigisha kwikurako ukutubaha Imana, bukatwigisha kwikurako gukunda ivy'isi. Aha ndiko ibi bintu vy'isi bivugwa hano ni ibintu bidahimbara Imana vyose. Ibi vy'isi bivugwa si ibi bifadika, murazi ko isi yaremwe n'Imana kandi n'iyi Imana niko ijambo ryayo rivuga. Ariko ibi vy'isi ubuntu bw'Imana butwigisha kwikunkumura ni vya bintu vyose binyuranye n'ubugombe bw'Imana. Harimo na vya vyizegwa bitari vyo bipfuye Satani yanyengetereje mu mico, tukabikuriramwo tukakura tubona ari bisanzwe. Ubu buntu nibwo bunatwigisha kwitonda, kutaba abantu bahuruduka, kuba abantu bafise umutima mu nda no kubaha Imana, no kuvuga gukora ivyo Imana ishaka, gukora ivyo Imana idusaba. Ibi bintu bibiri rero bijana gute? Bigenda gute ngo ku ruhande rumwe Bibiliya idusabe kubikora twebwe nyene, guhinduka twebwe nyene, kugira umwete wo kugira ingeso nziza twebwe nyene. Hari ahandi havuga ngo uwiba nahagarike kwiba, akoresha amaboko yiwe maze aronke ibimutunga, aronke n'ico afashisha abandi. Aha murumva ko Imana iri kwivuga umuntu, ntiri kurivugayo. Uwiba ni wasabwa guhagarika kwiba. Ariko tugarutse muri Tito hakatubwira ngo ubuntu bw'Imana nibwo butwigisha kwiyambura vya bintu bidahimbara Imana no gukora ibihimbara Imana. None ibi bintu bibiri bijana gute? Iyo uri kurafata ingingo yo guheba icaha kanaka, aho ubushizemo gushaka kwawe, ubushizemo uruhara rwawe, ariko uza wama witwararika gusaba Imana igushoboze gushira mu ngiro iyo ngingo kubw'ubuntu bwayo. Ntuzubikore nk'uko umenga ntukeneye Imana, ntuzubikore nk'uko umenga uravyishoboje. Uretse ko atavyo wishoboje, naho wobishobora vyokuviramwo umutego w'ubwibone, kandi umutego w'ubwibone, kugwa mu bwibone bigaragaza kudahinduka. Urumva niyo duhindutse twakuyemwo Imana ntiduhinduka, tugira ngo twahindutse noneho tugasanga vyadusubije ahantu herekana ko mu vy'ukuri tutahindutse. Ibi ni vya bindi vy'abantu baba bafise ingabire kanaka bagakora ibintu kanaka bakibagira ko ari ubuntu bw'Imana, bagaca bagwa mu bwibone, kimwe bita orgueil spirituel mu Gifaransa. Nturondere guhinduka mu ngeso kubw'inguvu zawe gusa. Ego nivyo, kora uruhara rwawe, ariko ubijanishe no gusenga, ubijanishe no gusaba inkomezi ku Mana. Niyo wakora gutyo maze ejo ugasanga wahindutse, ivyo bizogufasha kwibuka ko hari isengesho Imana yishuye, bizogufasha kwibuka ko naho washizemo gushaka kwawe waratakambiye Imana, kandi Imana itagutabara ntavyo wari gushobora. Niwanesha ivyahora bikunesha, ntuzuvyirate, uzubishimira Imana yabigushoboje. Mu yandi majambo, ntuzusuzugure ubutarabinesha, kuko ubudasa hagati yawe nawe bushobora kuvaho mu mwanya wari wo wose kandi washaka. Aha rero ni naho binaryoheye. Uru rugendo rwo guhinduka nta muntu n'umwe arigera ruheza akiri muzima, kuko murabizi kamere kacu karimo urusobangane bw'ubube gito bwinshi cyane. Imana ibandanya ikora mu buzima bwacu kugeza tuvuye mu mubiri. Uyu munsi wahindutse kuri iki, ariko hari ikindi nawe ukeneye guhindukako. Nimba ubonye ubukiri mu ntege nke, wowe warenganye, uwo nawe uwo nyene ashobora kuba nawe yararenganye ikindi nawe ukirimwo. Ivyo rero bikwiye gutuma duca bugufi, tukibuka yuko dushobozwa n'Imana, kandi ko ata muntu turuta, ko n'utarabishobora uyu munsi ejo azobishobora. Reka ndangize ndagushimira cyane kuri uwo mwanya wafashe, kandi ndagusabira ngo Imana igufashe ubishire mu ngiro. Sinzi ukuntu usanzwe ubaho, ariko uko bigenda kose ntugakinishe icaha. Fata ingingo yo kugiheba, ariko muri uko gushiramo gushaka kwawe no gufata ingingo zituma wirinda imitego y'ico caha, wibuke kukeneye ubuntu bw'Imana, uyitakambire, kandi niwanesha uzuyishimire, ntuzuvyirate. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana ibandanye kwigisha, uzobibuke kubana nanje no mu kiganiro gikurikira.